Bahaye ikaze muri kino kiganiro kiri muri rwa rukurikirane rw'inyigisho Itara niyo nizigiye nezereje no kubana namwe. Iki cigwa tugeze ku uyu munsi canke ikiganiro turi ku uyu munsi ni tuvugana kuri ca kibazo kivuga ngo mbega Imana yadutumye iki nk'abizera nibiki Imana ishaka ko dukora mu gihe cyo kubaho kwacu. Twaramaze kubona ko Yesu mu gusezera abigishwa biwe hari igikorwa yabatumye. Abahinga bamwe bacita la grande commission mu gifaransa, ahubwo si bamwe cara iryo zina ryaramaze gufatwa nyene nk'izina ry'ukuri. Mu kirundi twavuga ko ari itegeko rikuru Yesu yahaye abigishwa biwe biciye muri bo yariko ari habamwizera bose bo mu bihe vyose. Turaza kwisunga amajambo tumaze gusomera hamwe twongere ko n'ayandi. Turasoma muri Matayo 26 kuva 16 gushika mu 20 dusuye tuhiyibutse, ariko kandi uyu munsi turongera ko Mariko 16 kuri 15. Reka duhere muri Matayo. Havuga ngo maze babigishwa 11 baje Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye, bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mw'isi, nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose, umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku mahero w'isi. Muri Mariko 16 ku murongo 15 naho havuga ngo arababarira ati mugende muje mu bihugu vyose, mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azosindwa n'urubanza. Ijambo twahereye ko ryo muri Matayo turamaze kurivuganako, ariko mu nkundire ngaruke kuri bino bintu bikeya. Ryerekana ko igikorwa Yesu yatumye abigishwa biwe ari naco twebwe twiteze ko dukora uyu munsi, kigizwe n'ibice bitatu. Hariho kubatiza, hariho kwigisha abizeye, hakaba no guhindura amahanga abe abigishwa. Muri iki kiganiro ndaza kuvuga kuri aka gace ka mbere k'iki gikorwa, no kuvuga kubatiza. Reka rero twinjire mu gikorwa nyezina. Iri tegeko rivuga ngo gende mubabatize risigura iki? Kubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, nk'uko nabivuze, birerekana yuko Imana iri mu butatu. Nta kuntu umuntu yobatizwa mu izina ry'Imana no mu izina ry'ikindi kintu kitari Imana, kuko bitanganya ububasha. Kuba vyashizwe hamwe birerekana ko Imana iri mu butatu. Hanyuma kubatizwa hariho igikorwa gitegerezwa kubanza gukogwa imbere yuko umuntu abatizwa, no kubwiga ubutumwa no kubwizera umuntu akabwakira. Mu gisomwa twakuye muri Mariko biraboneka neza, havuga ngo nimugende mw'isi yose mubwire abantu bose abaremwe bose ubutumwa bwiza, hanyuma ngo abizeye bakabatizwa bazokizwa. Murumva ko kubatiza kuza mu nyuma yo kuvuga ubutumwa, kandi namwe murabizi nta muntu yobatizwa atarabwirwa ijambo ry'Imana, atarabwirwa ubutumwa bwiza hanyuma ngo abwakire yemere ko akijijwe. Hari rero ibintu vyo kwitondera ngaha. Mu vy'ukuri habatizwa uwizeye ubutumwa bwiza, ico twamaze kukivuga. Ariko uretse ko habatizwa uwizeye ubutumwa bwiza, ntihanabatizwa uwizeye ubutumwa bwiza iyo atari bwo. Burya ubutumwa sivyo ari vyo vyose umuntu yiyumvira mu mutwe ngo agenda avuge. Iki kintu citwa ubutumwa bwiza, nyene kuvugira ijambo, nyene gutangira itegeko arafise ukuntu agitahura. Si ibintu vyose umuntu yizeye ku Mana bituma ivyitwa ko akijijwe hanyuma ngo abatizwe. Kugira ngo umuntu abatizwe aba yizeye ubutumwa bwiza. Kugira ngo yizere ubutumwa bwiza abanza kububwirwa, kandi akabwirwa bwo. Iyo umuntu yizeye ubutumwa butari bwo, naho yobatizwa ntabakijijwe. Murumva yuko ahari ahantu hakomeye. Si ivyo ari vyo vyose twatumwe kuvuga, si ivyo ari vyo vyose abantu bakwiye kwizera kugira ngo babatizwe. Ikintu conyene yadutumye kuvuga ni ubutumwa bwiza.
iyo buvuzwe neza ntihabeho kububeshera, ntihabeho kubuhindura no kuvuga ibindi umuntu yumviriye, maze bukakirwa, ababwakiriye nibo baca babatizwa. None rero ndabisubiremwo, si ukugenda kwigisha ivyo ari vyo vyose, ni ubutumwa bwiza nk'uko nyenebwo yabudutumye kubuvuga. Ikibazo, none ubutumwa bwiza ni iki? Iri jambo ubutumwa bwiza canke inkuru nziza mu gifaransa bagise évangile, urondeye mu ndimi vyaturutsemwo mu kigiriki bagita evangelion, murumva ko bisa n'igifaransa. Iri jambo ryari risanzwe rihari imbere y'uko abigishwa ba Yesu barikoresha muri iyi siguro turizimwe uyu munsi. Ni ukuvuga ko ryari jambo ryakoreshwa imbere y'uko ivy'agakiza bivugwa, imbere y'uko iri jambo ry'Imana nk'uko bivugwa uyu munsi bivugwa. Ahanini ryakoreshwa mu bikorwa vy'uburongozi bw'ubwami bw'Abagiriki, mu nyuma naho mu gihe c'Abaroma. Abagiriki n'Abaroma babayeho mu bihe vyo kugwana cane hagati y'ubwami butandukanye, kandi burya n'ubwami bwabo bwamenyekanye cane muri kahise kubera inguvu za gisirikare bwari bufise, bigatuma bwifatira uturere twinshi bukaganza ku buryo bwagaragara nka kurya ibihugu bikomakomeye uyu munsi bigaragara uyu munsi. Iyo rero Abagiriki canke Abaroma barungitse, no kuvuga uburongozi bw'ubwo bwami, iyo bafashe ingingo yo kurungika umugwi w'abasoda ngo baje kugwana mu karere kanaka baba bashaka kwigarurira, canke mu karere basanzwe baganje mugabo hari abantu bagumutse, bagaheza bakagenda bakaronka intsinzi bakanesha abo bariko baragwanya, baraheza bakarungika umuntu ku mugwa mukuru w'ubwami kugira ngo ajane iyi nkuru y'intsinzi, aje kuvuga ko babasoda barungikwa kugwana batsinze, ka karere kari kagumutse noneho kafashwe, kari munsi y'ubwami bw'Abaroma canke Abagiriki. Iyo nkuru yabatwaye yayirungikanwa n'umusoda mukuru yabari ku rugamba. Iyo nkuru niyo bita evangelion, yari inkuru y'intsinzi mu vy'ukugwana nyene bisanzwe vya gisirikare mu mibereho y'ubwami bw'Abagiriki, mu nyuma bumaze kuneshwa vyarakoreshejwe mu mibereho y'ubwami bw'Abaroma. Iyo tuvuze inkuru nziza, iyo tuvuze ubutumwa bwiza, iyo tuvuze évangile, mwumve neza inkomoko y'iri jambo ni intsinzi. Tuba turiko turavuga ngo Yesu yaratsinze. Twese turazi yuko urupfu rwa Yesu rufatwa nk'incungu. Yesu yapfuye mu gishingo c'abanyavyaha. Bibiliya bivuga mu majambo yumvikana, mbere ugiye no mwisezerano rya kera urabona ibintu vyabaye vyasa n'ibiriko birategura vyerekana urupfu Yesu azopfa. Nawe nyene yaravuze ngo nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti cagihe mu bugaragwa, maze ngo uyiravye wese yakomowe n'inzoka agacakira, niko n'umwana w'umuntu ariko arivuga azomanikwa. Yesu yapfuye nk'incungu, ariko kuzuka kwiwe nako rero kwabaye intsinzi. Bibiliya irerekana ko mu kuzuka Yesu yaranesheje Satani. Murashobora kubisoma mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 3 ku murongo w'8. Biraboneka kandi ko mu ijambo ry'Imana ukuzuka kwa Yesu yabaye intsinzi ku rupfu. Yesu yaranesheje urupfu. Murashobora kubisoma muri Yohana 11:25 n'26. Ariko kandi usomye mu vyahishuro Yohana igice ca mbere ku murongo wa 18 havuga ngo yanesheje rupfu na kuzimu, ngo niwe afise imfunguruzo z'urupfu n'imfunguruzo z'ukuzimu. Iyo umuntu afise imfunguruzo z'umuryango kanaka, bisigura yuko ari we akontora ibibera aho hantu, nta winjira tuguruye, niwe bafise ukuganza ibibera kuri uwo muryango. Inkuru ya Yesu niyo yatuviriyemo intsinzi. Iyo ntsinzi inkurikizi zayo kuri twebwe nivyo bivamwe agakiza. Reka dusubire gato mu mico y'Abaroma. Uwatsinze abansi yarafata mpiri bamwe muri bo, abandi bagapfa. Abo yafashe mpiri yarabazana akabashikana ku mugwa mukuru, hakaba defile nini yo kwerekana ko yatsinze. Iyo defile yabari yo kwereka abari baronse iyo nkuru babibonesha amaso ingene vyagenze. Hari ikintu gisa niki cabaye mu buryo bw'impwemu. Ijambo ry'Imana riracerekana mu Bikorosayi 15.
havuga ngo kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha abatetereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Ibi bintu Paulo yavuze bisa n'ivyo abarongozi b'ingabo z'abaroma bakorera abansi babo banesheje. Aha bavuga ngo yambuye abakuru n'abafise ububasha, mu majambo yumvikana bisigura ko yabatse ibigwanisho. Mu gifaransa il les a désarmés. Abo bantu Yesu yatse ibigwanisho ni bande uretse Satani n'amadayimoni yiwe. Kubukunesha kwa Yesu rero hari ibintu bica bishoboka kuri twebwe uyu munsi. Iyo niyo nkuru nziza Yesu yadutumye kuvuga. Umwansi yaratsinzwe. Yesu yaratsinze abaganza bwa bwami bw'umwiza uhereye ku mukuru wabo Satani. Yesu yaratsinze urupfu, Yesu yaratsinze kuzimu. Kuzimu mu rurimi rw'ikigiriki kera bafata ko ari ahantu imishaha y'abantu bapfuye baba bugaraniwe baba bapfungiwe. Aho hantu ngo Yesu niwe afise imfunguruzo zaho. Muribuka Yesu amaze kuzuka, amaze gupfa, Matayo arerekana ngo abera bari barapfuye kera ngo bari yerekanye Yerusalemu, abantu barababona. Baravuga bati ujya muntu asa na Mose, ujya ni Eliya, ujya ni Yobu, ujya ni inde. Mugabo ngo baca barazimangana. Hari ikintu cabaye mu kuzimu cerekanye intsinzi. Iyi ntsinzi rero ya Yesu irafise ingaruka nziza cyane kuri twebwe nk'abantu bari imbohe za Satani, twari imbohe z'icaha, twari imbohe z'urupfu. Aha niho ijambo ry'ubutumwa bwiza rihagaze. Ibirenzaho twiyongereye ko canke ivyo dufondafonze bidahwanye n'ijambo nkuko tubibona mu ijambo ry'Imana, ubutumwa icarico ntibizana abantu kugakiza. Bashobora kwibesha ngo bakijijwe ariko sivyo. Kubw'umwanya reka tugarukirize hano. Ariko tugende twumvise ko iki gikorwa gitangurana no kuvuga neza ubutumwa bw'agakiza kuko ijambo ry'Imana ribusigura. Ibisigaye tuzobibandaniriza hano kugira ngo dufashanye twumve neza iki gikorwa mwido nido ico gisigura. Imana ibahezagire, Imana ibandanye kubatahuza kandi ibandanye kubashoboza kubaho nkuko yifuza ko mubaho no gukora ivyo yiteze ko mukora muri iki gihe nyene cyo kubaho kwanyu. Amen.